nakuze nzi yuko nzokura mu buzima bwanjye nzoba mu karani nibyo byari byizigiro byanje nibuka yuko kenshi na kenshi twashobora kurya ubugari tukabukoza mu mazi y'umunyu ijisho ryanjye rimaze kubona ibihugu 20 birenga byo mu isi maze kurira mu ndege hafi 60 kera ntaramenya icongereza nakurikira batibi Joshua nabacira urubanza ni aba bantu bakoreshwa n'abadayimoni none ngira amahirwe nja kwiga muri Leta Zunze Amerika menya icongereza ntangura kwigaya kubona naraciriye urubanza ahubwo abakozi b'Imana bahishuriye irindi banga ntarinzi bakora ibitanga abana ba Illuminati nagiye kwa tibi Joshua namaze ibyumweru 2 dimanche 2 saa 8 z'ijoro no tibi Joshua yaje kubona n'abakozi b'Imana manutse kuko baba bafise ibikorwa byinshi jewe yankoza ahejeje naciye ntaha mva muri Nigeria ndavuga ibyo nari nkeneye n'ivyo niyo nagaruka mu Burundi nanjye navuga ni tibi Joshua niya nkora ko gusa birahagije jewe ngene gukora ibitangaza kandi ko byari biri shitse mu Burundi magarika abakobwa babiri harimo n'umukobwa wanje navuze ni mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bimpumye barakoma induru imbere y'ishengero n'umukobwa wanje w'inkumi so amavuta ukoresha na yahe pastor amafuta na yariyo yose nayo bari kambiri je nyanshize ku biganza yakora ibitangaza ngo ese izi mbaraga mukoresha ntago ari zo Illuminati cyangwa Freemason jewe yes kubarimo gukurikirana BigTown TV ndabasuhuza mwese aho ari hose ku isi nimba urimo gukurikirana BigTown TV waguye heza cyane aka kanya reka nkubwire ngo nimba utarakanda subscribe aka niko kanya keza cyane ko gukanda subscribe maze gahunda zikagenda neza cyane I go by the name Baktingi kabari BigTown TV imbere yacu ngira ngo murimo kumubona n'umupasteri uzwi cyane umustari cyane mu gihugu cya Burundi n'umuapotre cyangwa apostro n'umukozi w'Imana nuko nguko abakristo bakonze kumwita uyu nguyu afite amateka cyangwa afite ubuhamya akaba uyu munsi agiye kudusangiza inzira yaciyemo ubuzima uko yakuze ukuntu yakiriye agakiza yaciye mu bintu byinshi cyane kugeza aka kanya benshi barimo kwibaza byinshi ibitangaza ari gukora mu gihugu cy'u Burundi benshi barimo kuvuga ngo no mu Illuminati abandi bakavuga ngo no mu Freemason ariko we yarakubwiye ngo ni imbaraga z'Imana kuko ashobora kuzamura ukuboko abantu bakikubita hasi ashobora kubasiga amavuta abantu bagakira indwara zitandukanye akora ibitangaza byinshi araza kubisobanura ikiza nuko tuba turi kumwe hano kuri camera za BigTown TV akaba yitwa Apostle EMMANUEL ibindi byinshi araza kubitubwira reka tumuhe ikaze agusuhuze anatwibwire neza maze dukomeze gahunda zacu karibu sana pastor ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndi Apostle EMMANUEL Manirakiza umuyobozi mukuru w'ishengero rya Libre Literienne mu Burundi. Okay. Yes, turishimye cyane kuba turi kumwe uyu munsi abantu benshi i Burundi barakuze ariko mu Rwanda cyangwa n'ahandi bashobora ko batara kumenya ariko turaza kumenya mu bitangazo ukora kuko twagiye ahantu henshi twabonye bitangazo ukora ntago ari ibintu bisanzwe mu byukuri natwe niyo mpamvu twese tuvuga ngo reka tuguhe ikaze hano tuze kuganira uyu munsi tunakubaza ese izi mbaraga ukoresha cyangwa ibitangazo ukora abantu benshi kubera icyo bavuga ko uri mu Freemason cyangwa Illuminati kubijyanye n'ibitangazo Imana inkoresha nibisanzwe ko abantu bamwe bitiranya imbaraga cyangwa inkomezi za mpwemu yera bakazishira kuri Satani uko na Yesu Kristo bwiwe igihe yakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza bavuze ati niwe akoreshwa n'umukuru w'abadayimoni yitwa Beelzebul rero ni ngombwa ko tuhaca ariko jewe simfisi sano ni by'abadayimoni ahubwo nije mbohoza abantu bagwaye abadayimoni nije ngwanya Satani nkabwira abantu muhungire kuri Yesu Kristo yapfuye akazuka ubwibyo kugira ngo usobanukirwe imbaraga zinkoresha nifuje ko ndabaye intaye ubuzima bwanjye n'umuhamagaro wanje muri rusangi hanyuma usobanukiwe kugira ngo umenye ukwizera k'umuntu si ibyakoreshwa ariko ni ijambo rimuturukamo niho ushobora gusobanukirwa n'ubuhe bubasha bumukoresha
Okay. Nago ndi buvuge byinshi uraza kutubwira kuko niwe ubizi kuva ku itangiriro ryawe kugeza uyu munsi ufite isengero ikomeye cyane ari mu gihugu cy'u Burundi. Wagize amahirwe yo kujya kwiga mu bihugu byo muri Amerika n'ahandi, wagize amahirwe yo kujya kubwiriza mu bihugu bitandukanye ku isi, kuntu wakuze, kuntu wakiriye agakiza n'ibindi byinshi. Reka tuguhe akanya wabitubwira neza cyane. Ngiye ndagenda nkubaza ibibazo bikeya cyane ariko byinshi uraza kubitubwira. Reka tuguhe akanya utubwire ubuhamya bwawe. Murakoze cyane. Nagomba inshinga intaye ubuzima bwanje kubera yuko ibitangaza n'ibimenyetso tubigerera mu kwizera k'uwo muntu, kwizera k'umuntu, kumenyera mu ijambo avuze, ijambo ariko arigisha n'intaye ubuzima bwiwe, nibwo byo gutera kumenya umuntu wari we. Nitwa Apotre Emmanuel Manirakiza, mfise umugore yitwa Nkunda Evangeliste Alice Niyakire, mfise abana batandatu, nkaba ntuye Bujumbura. Mama wanje n'umunyarwandakazi, mugabo atakiriho, yaritavye Imana, yitwa Mukamparayi Efrazi. Data n'umurundi yitwa Kizimana Jean. Navukiye Burundi mu bana 8. Hanyuma muri abo bana 8 wagiriwe amahirwe yo kwakira agakiza ni jewe, kandi nari umuhererezi mu nda ya mama. Nuko rero maze kuvuka navukiye mu muryango ukenye nk'uko musanzwe mubizi. Abantu mama yari impunzi mu gihugu cy'u Burundi, ko impunzi rero nta bushobozi baba bafise, ubuzima buba bugoye ko utunga umuryango uri hanze y'igihugu cyawe nk'impunzi. Nk'abandi banyarwanda bose babaye impunzi canke abandi bose bigeze kuba impunzi barabizi, buba ari ubuzima bugoye. Nakuze mfise ibibazo bikomeye bijanye n'ubuzima, kuko nakunze kubona kuronka ibyo kurya ari kibazo mu rugo iwacu. Twabayeho gutyo. Nibuka yuko kenshi na kenshi twashobora kurya ubugari tukabukoza mu mazi y'umunyu, kuko nta mahera y'isosi yari ahari. Nibuka yuko iyo turonsi tomate tukazicucuma mu mavuta tukajya n'ubugari, twabona ko twari imboga. Bwari ubuzima budasanzwe. Nakuze nshobora kunywa amazi y'isukari mabisi tuyashizemo isukari, tukarya n'umukate, nicyo cyari cyayi. Bwari ubuzima bugoye cyane. Nta byizigiro by'ubuzima nari mfise, kuko imbere yanjye nabona hadahita. Ubuzima bwari bugoye, kuko mama yandeze araturera mu buzima bugoye. Data ntabwo yigeze amfasha. Mu ijambo rimwe nakuze ntamuzi ntamubona. Nuko rero maze gukura mfise imyaka 15, niho nakiriye agakiza. Hari mu mwaka wa 1989 niho nakiriye agakiza, mpura n'agakiza ka Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bumaze kunkorako, ndibuka yuko hari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 1989 umukozi w'Imana Apostle François Nkurunziza ariko arigisha ubutumwa bwiza ahitwa kuri Etka mu 1989. Niyo nakiriye agakiza. Yahejeje kuvuga ubutumwa, araduhamagara abagomba kwakira Yesu. Nari mu bambere, ndapfukama ndarira, numva Yesu arahinduye ubuzima bwanje. Uhereye ubwo numva ubuzima bwanje burahindutse, ndamuha ubuzima bwanje, ambera umwami n'umukiza, ndataha. Uhereye ico gihe natanguye ku umuntu akunda Imana kandi asoma Bibiliya cyane. Nafata umwanya wanje nkasoma Bibiliya, nkafata kanya nkabwira abandi by'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza turabuvuga muri iyo myaka 90, turabandanya. Nta vyizigiro by'ubuzima nari mfise, ariko maze kwakira Yesu ntangura kwiga ibijyanye n'ivyerekeye ukwizera. Menya yuko muri Kristo Yesu byose bishoboka kandi atagucegwa. Nashishikaye kwiga amajambo ajyanye no kwizera. Irya jambo riri mu Baheburayo 11, kuko kwizera no kwizera ibitaboneka nk'ibiriho. Nuko rero ntangura kwiyatura ko amajambo y'ivyizigiro. Tije na Yesu hari igihe tuzoshika ahantu
nzoshika ahantu h'ubuzima bwiza nubwo atavyizigiro narifise. Nakuze nzi yuko nzokura mu buzima bwanjye nzoba umukarani. Ababaye Burundi kera barabizi, hari wabakarani kera myaka 90 bantu bikorera imizigo akazi gasuzuguritse gato cyane. Nibyo byari vyizigiro byanje, ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza natangiye kugira ivyizigiro yuko hari ubundi buzima dushobora kwakira mu buryo bw'impemu. Ntangura kwizera yuko ibyo twatuye byose bishoboka, nuko rero ndavyizera. Ntangura kubwira abagenzi banje abo twakuranye benshi barabizi, ntangura kubabwira ati je nzovuga ubutumwa bwiza mu mahanga, nzovuga ubutumwa bwiza mu bihugu bitandukanye. Ariko byari ukwizera gusa, kubera yuko sinari narize ngo menye indimi. Ico gihe nabandanije gukorera Imana. Nuko rero hamwe n'ibyo mwaka wa 91 Imana impamagarira kumuvuga butumwa. Ntangura kujya kuvuga ubutumwa mu ntara ya Cibitoki ca Rugombo mu mashengero ya Methodiste. Nja kuvuga ubutumwa 94 kwezi kwa kane. Niho bwari ubwa mbere ntanguye kuvuga ubutumwa bwiza mu bantu benshi. Ndasenga nemezwa yuko mpamagariwe umuhamagaro uvuga butumwa. Nakoze ibikorwa 92 natanguye kwiga igitabo cy'ibyakozwe ntumwa, menya ukuntu Paulo yatwaye ubutumwa bwiza zijya ngendo zitatu za Paulo mu byakozwe ntumwa. Uburyo yashoboye guhaguruka Jerusalem agatwara ubutumwa bwiza mu mahanga. Yahanganye n'ibibazo bitandukanye, ariko inyota yiwe yifuza yuko amahanga amenya ko isi yahawe umukiza nawe ni Yesu Kristo. Ntangura kwibwira mu mutima ti Paulo ntakiriho, ariko jewe ndiho, shobora gukomeza ibikorwa Paulo yagarukirijeho. Ntangura guhagurukana umuhamagaro gutwara ubutumwa bwiza. 92 ntwara ubutumwa bwiza Ubembe. Abazi kwa Mariamu hajya narahigishije mu giterane kinini mu mwaka wa 92. Ndi umujene w'imyaka nka 18. Nuko rero ndahagarara kabisa mu buhizi budasanzwe. 93 ntwara ubutumwa za Bukavu, Goma, Kisangani. Nagize urugendo rw'amezi 4 y'ubutumwa bwiza kuva mu kwezi kw'icenda mu 93 amezi 4 ntwara ubutumwa bwiza Bukavu, Uvira, Bukavu, Goma na Kisangani. Nkora n'amashengero akomeye hajya Kisangani, mvuga ubutumwa bwiza muri JSS, Crisco, Vienvoix, GLV. Abazi Kisangani ayo mashengero barayazi. Hajyana yagishijemo mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 1993 kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa 10 kwa mbere kwa 1994 niyo naheza subira Burundi. Imana imaze kumamagara rero gikorwa cy'ubutumwa bwiza, nabandanije kuvuga ubutumwa bwiza. Bumwe mu bayobozi bari bafise ministere yitwa nayo tiyo kuri 16 mu Cibitoki, abahazi yagiye Bujumbura, hakorewe ibikorwa bitandukanye. Abajene benshi barakizwa mu myaka 91 na 92 na 3 na 4. Ikanguro ridasanzwe dushingira inta Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndizera mu mutima wanje ntangura kuvuga ati genzo bukomeye. Nubwo ntiza amashuri muri Yesu nta gucegwa. Nizera yuko Yesu Kristo ashobora guhindura amateka yanjye, kuko kuri we nta gucegwa kuriho. Ntangura kwaturambwira abantu nti nzoja kuvuga ubutumwa bwiza no mu bihugu bikomeye. Sinatinya kuvuga na America, super country in the world. Ico gihe sinatinya, navuga nti je na Yesu turakomeye. Hari umugani w'intuzenye w'inzovu ngo yarenganye ku kiraro, hanyuma imaze kurengana ku kiraro kiranyiganyiga. Noneho ishishi mu Kinyarwanda, nizi mu Kirundi abazi Igiswahili bansema kisulila. Nuko rero akanyegera mu Kirundi. Bamaze kwambuka akanyegera karavuga kati jewe n'inzovu twanyiganyije ikiraro. Gerageza wiyumvire ibiro by'akanyegeri cyangwa ishishi, ni gato cyane, ariko kuko kari kumwe n'inzovu kariyemera kumva yuko kona nzovu banyiganje ikiraro. Naraba Yesu nkamubona ko ari umwami akomeye, umwami ashoboye,
atakimunanira nkabwira abantu jewe ntaco ndico ariko je na Yesu turashoboye nshoboye kujya mu mahanga akomeye nshobora kuzotunga imodoka yanje nshobora kuzoba mu nzu yanje nshobora kuzoyobora ishengero rikomeye naravyiyumvamo nkavyizera nkavyatura kuko nari maze kumenya ibanga ry'ijambo ijambo sumuyaga ariko ijambo mwisi tagaragara ni ikintu kigaragara cubaka ikintu iyo kigusohotsemo nico gituma iyo ugomba gushavuza umuntu ntusabwa kufata inyundo ngo umutere canke icuma ariko ijambo gusa umubyiye nubwo wamubwira ati wowe uri mubi uri umugesera iryo jambo rigusohotse n'umwuka ariko uhindura amateka y'uwo muntu yaranezerwa agacashavura cyangwa ushatse kumunezeza ni ijambo ryiza umubwira rikamunezeza rero ijambo sumuyaga ariko ijambo ni umukozi agenda gukora ico yatumwe n'uwarivuze cyandabimenya menya yuko ivyo twatuye nivyo bizotubako ntangura kubwira abantu nzoja kuvuga ubutumwa mu bihugu bikomeye je nzokomera benshi bambwira bati we ntiwize nta gifaransa uzi nta congereza uzi uzogenda mu bihugu by'abazungu wigishwe gute je cyo nababwira nti igihe Yesu yatuma intumwa yabwira ati mugende musasa munyanyagire mu bisagara muvuga ubutumwa bwiza ntihagire ico mwitwaza ariko so mwijura azi ibyo mukeneye azobibahera hariya bagarutse arabaza ati hari ico mwabuze barambwira ati nta kintu na kimwe twabuze byose twararonse nuko rero nanjye mfatira kuri iryo jambo sinzi ururimi ariko Yesu araruzi ninagera hariya nzorumenya ubwo ngubwo rero ndavyizira mba umuntu ukwizera mbwira abantu igihe kigeze rero bya bindi nahora natura birahava bimbako iyi ngomba nkubwire nti ntucike intege ntuharure icuri canke ico ushoboye raba Yesu nyanduruko y'intsinzi y'ibyo ugomba gushikako ni wamwizera mu ntege nke zawe zivanze n'ubukomezi bwiwe uzoba umunyenkomezi uzoshikira icyo ugomba kushikira yacucika intege nzogura imodoka gute kuko umushahara wawe ntushobora kugura imodoka nzogura inzu gute nzokubaka inzu gute uburyo ufise ntibushoboka kura amaso kubyo urabisha amaso bigutera ubwoba raba Yesu nyanduruko kwizera kwacu muri we birashoboka ibyo tudashoboye ni wadushoboza ibyo twebwe tudashoboye narabisobanukiwe ndavyizera ndabikorerako hari mu mwaka wa 2001 mva mu gihugu cy'u Burundi nje mu Rwanda kuramutsa umugenzi wanje shitse mu nzu ye duhurira n'abakozi b'Imana batandukanye hari umuhanuzi umuprofete nuko rero umuprofete arahaguruka arantunga urutoka arantoranya mu bandi atanze aravuga ati umviriza ewe pastor uvuye mu Burundi cyo gihe nari umupastori ati umviriza iby'Imana ikirambwira ndio ndumvijwe imbona n'amaso kandi Imana imbwiye tigiye kukohereza mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika ati kandi mbonye ugiyeyo uzogaruka mu Burundi ushinga ishengero rikomeye hanyuma mbonye n'ama instrument yakwiye muri Etazini yazanye ico gihe byari bigoye kwizera ariko mu buryo bw'amatwi kuko nari umukene nta buryo nta rurimi soja muri Amerika ngaruke ariko nibuka ko naho ndavyatura kandi ndavyizeye ico nakoze nabajije umukozi w'Imana Pastor Lawi yari aho ngaho ndamubaza ubu buhanuzi uyu muntu ambwiye ese uramwizeye kubera yuko abahanuzi barimo imico ibiri hari imico itatu y'abahanuzi hari abahanuzi bavugishwa na mpwemu yera hari abahanuzi bavugishwa n'abadayimoni hari abahanuzi bivugisha ubwabo rero bigusaba yuko mu kubamenya ababegereye kuko umuntu mumenyera mu nyigisho ziwe n'amajambo muturukamo nuko ronda mubaza Lawe arambwira ati uyu n'umuprofete ukuri iyo avugishijwe biraba fata bwa buhanuzi ndabwandika noneho ndasubira i Burundi imyaka iniheze nari ndyamye ku gitanda mu bukene bwanje numva ijwi rimbwiye riti haguruka ugende kuri interneti ushakishe guzishengero wandike ndagenda nta email nari mfise ndarondera uzi icongereza arayikreya tushakisha muri Google dusanga ishengero ryitwa ni ryacu ryitiranye cyanda mwandikira namwe nifuza yuko tugira ubucuti mejeje
nditahira. Bukeye mu gitondo ngiye kuraba ya email nsanga inyishu. Reverend Robert Lee, President of Free Lutheran Church in the World, ubwiwe yanyandikiye ati umviriza turungitse delegation muri Tanzania, genda muhurireyo muvugana. Ndahaguruka ndagenda. Shitse muri Tanzania warayoboye iyo delegation ve Minneapolis yitwa Dr. Monset, Francis Monset. Shitseyo abazungu nta cyongereza narinzi, mvugana nabo gute? Ngira amahirwe nsanga umuntu azi cyongereza missionnaire yabaye muri Tanzania yitwa Dr. Norvald Yiri, ava muri Norvege. Yarazi Igiswahili. Mvuye Igiswahili arasobanura. Uko yasobanura, uko navuga niko nasobanura, bane shaka ubucuti. Ubwo nyene baravyemera. Benedate nagoma ndakubyire. Ntuhangayike ukoresha ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe ngushike ku nzozi zawe. Kura amaso aho hantu kuko nacu uzoshikako. Amaso yawe yahangisha Yesu. Niwe yahangisha Yesu. Ibisigaye byose bizoba ibyiyoroje bizigira. Igihe Yesu yari mu bwato, yabwiye intumwa zigende mu bwato. Zarahagurutse ziragenda. Ahejeje kwigisha nawe agiye gufata ubwato asanga nta bwato. Aba oblige yuko agendera hejuru y'ikiyaga. Abwira ikiyaga ati ewe wa kiyaga urazi yuko ari je nakuremye. Tenyenye ndaguhagarare ko ndagutambuke ko. Kiyaga ati turakuzi. Kimya. Yesu aragiye kunyurako. Agendera hejuru y'ikiyaga. Ashikiriye hafi y'ubwato, intumwa zirabye zirakanguka. Zivuga ati eske uyu ni Yesu canke n'umuzimu wiwe? Bamwe ati n'umuzimu wiwe. Petero avuga oyaye tugeze. Iryo jambo riguma ngomba nkubwire nti ntugahakana ibintu byose nk'injiji. Ibintu byose gerageza imbere yuko uhakana ikintu utanga. Ni wabona ibitangaza bikorwa n'umukozi w'Imana bidakogwa iwanyu kandi mwe bose bavuga Yesu, niwihutire guca urubanza ngo ni aba Illuminati ngo ni Satani we. Gira umwete wo gucunguza, gira umwete wo gukurikirana neza kuko uzohava usanga uri kuragwanya ico gukiza. Petero arababwira ati nitwihutire kuvuga ko ugera karagendera hejuru y'ikiyaga ari umuzimu. Oya, reka tumuhamagare, ndamuhamagare ntumve nijwi ryiwe. Gerageza ntuhakana ibintu kabujiji. Petero amuhamagaye, Yesu avuga ati ndi hano. Hama rero Petero arababwira ati reka ndamugeze. Ambwa nimburi Yesu, mbwira nanjye mponyore hejuru y'iki kiyaga. Yesu arambwira ati ingo. Petero aramuraba. Igihe yaraba Yesu aca aramanura ukuguru kumwe. Yakumanuye ariko amaso yari kuri Yesu. Ikiyaga kiramwumvira kuko itegeko ryavuye kuri Yesu. Ashira ku kuguru kwa kabiri. Arahagarara hejuru y'ikiyaga. Ahagaze hejuru y'ikiyaga, ukuguru kwa kabiri aratambuka birakunda. Aca kurama agira erere, akura amaso kuwa muhamagaye. Araba ikiyaga. Aca arabaza ati mbega umuntu yogendera hejuru y'ikiyaga? Ikiyaga ati wewe twakubashe kuko waturemye niwe guhaye uburenganzira wari kuramuraba. Kuturavye reka tugwinyisha nta muntu yohonyora hejuru y'ikiyaga kiramumira. Ukuguru kugiye asubiza amaso kuri Yesu Kristo. Ikiyaga kiramurekura. Yesu nabarandagiye ikiyaga ngo mvamo. Uravye urya urabishoboye. Ibintu byose birashoboka iyo twibuheje Yesu Kristo. Wenyanduruko kwizera kwacu. Ibikomeye n'ibidashoboka ni byinshi. Kuba wogura imodoka biragoye ufatiye ku mushahara uronka. Kuba woronka inzu, kuba wogenda amahanga, kuba wokuri indege, kuba woronka umugisha biragoye. Kura rero mu bitekerezo bya urabe Yesu. Ibidashoboka birashoboka kuri we. Senga avuga ijambo rimwe gusa. Ibidashoboka bizoshoboka. Nibyo narabye. Ndaba Yesu nk'inyanduruko y'ukwizera kwacu. Mvaho ndababwira ndigarukira i Burundi. Haheze umwaka umwe hari 2005. Njamye kandi numva ijwi rimbwe ngo andikira Dr. Monset wa muzungu mwahuri Arusha. Umusaba ishuri muri Amerika. Mbaza iryo jwi. Ndamusaba ishuri ntarize. Aho ngaho nagomba ndababwire jewe nari mfise 3e primaire. Kuko nize kugeza mu wa gatatu. Kuko nayize ntevye, mama yari umukene yanyigishije nkuze. Mbona ndakuze muri 3e primaire. Chance dasimba sinigwa kane nja muri 5e primaire.
ngiye muri 5e primaire none umwigisha yakwigisha ntabyo numva cyane nicariye n'undi mukobwa nawe yakuze yacewe hari inyuma twicaranye yitwa Bahati mwigisha yigishije nta kintu na kimwe numva n'uyijya Bahati nawe akuze nkanje nawe ntabyo yumva nibuka ko yakunda kumbwira uranyereka kandi mwibuke ko sinize mu izina ryanje icyo gihe nari narize mu izina rya Mukama Jean Dodier mwibuke ko ntari bwakizwe noneho n'izina ntanijyo nari njibuka Mukama Jean Dodier abandi bakavuga preza yavuga bikana ariko nze ntajyo nzi nabona ko atabandi nkavuga nkibuka ko ntiga mu izina ry'undi birananira muri primaire noneho twicaye aho uyo Bahati nawe ntaco yarazi nanje vide twese nasimvye sinize 4e nagiye muri 5e primaire noneho Bahati akamambwira ati uranyereka nanje ngakora amavuti nkaca nta problem akira agakopya ibintu bitari byo kuko nanje namuha ibyo mfise cyashika kwa mwigisha twumva induru ari ngo abantu bakuze ni watabwenge bagira Bahati akambwira ati none warambeshe abantu urigwariza nanje naguhaye ibyo mfise urumva cyari kibazo ariko mbonye ko binaniranye trimestre ya mbere ndavamo abageze zobandanya niki ibyo ntumva naniho naciye nkirizo cyandibandaniza bagakiza urumva nta mashuri nari mfise none ndamubwira iryojwe nje kwiga muri Amerika atamashuri nta mashuri mfise zo kwiga gute ijwi rirambwira ati we genda wandike ngenda ndamwandikira wa muntu aranyandikira arungika kwa Dr. Monset ndamwandikira hene ishuri acara aranyishura bukeye ati nta kibazo ishuri ndarigwa muri Leta Zunze za Amerika ni jewe umuyobozi mukuru wa seminary school here aha muri Amerika zorigwa nangorane bandungikira formulaire ngiye kuraba formulaire ngo nazuzuze sanga kugira ngo wige muri iryo shuri utegereza kuba ufise n'imiburi diplome university y'u Burundi kugira ngo uje kwiga muri seminary school n'urwego ruhanitse ari kuko abarwigamo nabo bari bahejeje college muri Etazi nibo bemererwa kwinjira muri urwo rwego rwa seminary school ni shuri hanitse kandi rizimbye ndabiravye ndavuga mana yanje bansavye diplome université ntagira na certificat 6e primaire ariko ndizera ndavuga none ibidashobokera umuntu bishobokera Imana nagomba ndakubwire wamuhagarara igihe cyose we manga nibidashoboka ukavuga je na Yesu bizoshoboka ndavyizera ndabandikira ndababwira je nta nivo mfise noneho nagomba nakubwira Imana igomba kugukorera ikintu ntirabe ico ushoboye ntirabe ico ufise ubwayi irabyikorera bariga hariya baranyandikira bambwira muri Etazinati tubyire experience y'akazi kumbe rero muri Etazini experience y'akazi ari ukuntu bayivunjamo niveau d'étude ikaguha uburenganzira bwo kwiga ndababwira ingene nahamagawe ibihugu nagiye mvuga ubutumwa bya Afrika ingene nabamvuga butumwa pastor revera pasteur vice président muri evangelique luthérienne kugeza mbe président fondateur wa libre luthérienne 2004 ndemererwa na leta y'u Burundi shengero ryacu ndababwira bikorwa nagiye nkora bikorwa bitandukanye ubutumwa natwa ngize nyambarunyike barambira ati okay twavunjije twaronse niveau uremerewe kuza kwiga cyenje ndahaguruka ndagenda bandungikira ibipapuro byose ngiye gusaba visa cyari ikintu gikoye kuronka visa Etazini ndayironka gute nironke gute visa Etazini kuko kugira ngo habwe visa Etazini cyo giye mu Burundi n'ubu niko bire siza kwereka imidugu ufise amazu amafaranga muri konti byose naco nari mfise nari umukozi Imana Kenya nta buryo nari mfise ariko nari nizeye yuko bishoboka ko Yesu ashobora guca inzira hatari inzira fata dosiye zanje ndazegeranya na passport ndagenda shize kuri ambassade nsanga n'abakire gusa batonze bose bafise uburyo nije mukene wa mbere yari injira yagaruka twamuze bagwaye ngo banyime ari wo bafise amafaranga hamwe akiyonze ati no wewe uzoronka visa gute kandi atamafaranga ufise na dosiye atazo ndababwira ati jewe sinje gusaba visa hano nje gutora visa yanje Yesu yambikiye aha niko nabishura igihe canje kigeze cyo kujya gupasa interview ndinjira nkishitse kuri gates ya ambassade kuri portail ndavuga ni satani nyumviriza
ninjiye aha sinje gusaba visa, nje gutora visa yanje mbisa ntore visa, ndinjira mu kwizera cyandasenga ndavuga Mana ubohe umwankire konsile kumbaza ikibazo na kimwe, kuko nari ngiye kwiga ishuri tegerezwa kwishura ibibazo byose mu Cyongereza, haco nzi haco narinzi, ndavuga ni oya Mana mubohe ntambaza. Shitse imbere ya konsile ico nabonye ubushobozi bw'amuhemera bwari bamaze kumanuka. Konsile andavye arambira ati ari Emmanuel? Numva Emmanuel, ndavuga yes, habini numvaga. Kumbura ico gihe nta Cyongereza narinzi, kumbura yaciye numvise gusakana bati congratulations Pastor Emmanuel, go and you'll come back afternoon time to take your visa. Jero naciye ico gihe ntabyo numva ivyo ndavuga ko nta Cyongereza sinari gushobora kumumva, ariko ico numvise afternoon numva na visa, kandi bari bambwiye ati iyo passport isigaye baguha passport baguha visa yawe après midi, rero afternoon ya après midi canambwira thank you nasohotse shima Imana mu mutima, umukene atagira ikintu na kimwe arahawe visa, aha bafise itunga baryimwe, nagomba ndakwibira ibanga mwene data uri kuranyumviriza, ntukangwe n'icurico. Yesu akura abantu mu cavu akicarika n'abandi n'ibikoma hariya bikoma ngoma hariya. Yesu arahindura arakora ibidashoboka bigashoboka, ashobora gucisha abandi bataciye akakugira ibyo abandi batashoboye. Yesu arashoboye. Mvana nje muri Etazini kwiga, ngiye kwiga muri Etazini nurira indege, shitse Minneapolis abazungu baje kunyakira. Wibuke ni wa mwana w'umunyarwanda w'impunzi, umunyarwandakazi w'impunzi, urumva yakuze arya ubugari n'amazi y'umunyu, atigeze atunga n'ibihumbi 100, ni wa mukene arurira indege itikivuye muri Amerika, aronse visa, aho abakire bayibura yo muri Amerika, ayiheshejwe na Yesu Kristo. Yesu si umugani, si n'inkuru, ariko Yesu ni muzima, n'umwami w'abami, yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese, azogaruka kudutora ngo haba rero tuzoba. Ni muzima, aratwumva, ari kumwe natwe. Yavuze ati ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi, sinzigera ndabata. Naramubonye Yesu. Nuko rero nururutse Minneapolis abazungu baje kunyakira, bavuga slenge gusa, nta na kimwe numva, naguma ibyo bavuga byose ni yes, nkabona Mana yanjye bagenda ku ruhande babwira namba bavuga ati twakiriye benshi wewe nibiki, ntaco nzi, nta Cyongereza, uyu muntu nibiki, mugabo jewe niyemera meze nk'akagashishi hejuru y'umugongo w'inzovu, ni jewe ntaco ndimwo, nimuvuge mutwenge canke mureke, ariko ndi kumwe n'igihangange yapfuye, kuzimu ntiyamubasha kumufata, ku munsi ugira gatatu arazuka mu bapfuye, ni Yesu Kristo umunyanazarete. Hamwe nawe ndakomeye, nanje nkabajamo numva ko nkomeye, kuko Yesu muri je niwe niteze ko ashobora guhindura amateka y'ibindi bisigaye. Banjana muri restaurant, tugishika muri restaurant bazane menu nabyo nzi, hanyuma mbona umuntu yari yaririra hamburger na firtini, that's one nivugira ko nyene enda kazi maranzanira, hanyuma ndicara ndakarya ndaryoherwa. Tuva ngaho tujya muri campus rero, kumba ahantu njanywe ni ikigo gikomeye, ikigo gikomeye cyane cy'ishuri, kandi gigamo abana b'abakire gusa, abana b'abakire gusa. Mbona ndinjijwe mu kigo kinini, banyereka inzu yanje, banyereka computer, banyereka ibintu byose, igikoni, ibintu byose, ingene zoranya. Ndavuga ni Yesu ni gitangaza, unyinjije gute hano unyinjije gute? Noneho mu gitondo hageze, baranjana baranyereka ishuri, ngiye kwicara mu ishuri, Mana yo mwijuru, n'abazungu gusa ndumwirabure. Wa mwana w'umunyarwandakazi w'impunzi ageze muri Etazini nicaranye n'abazungu, utarafise na konte yiwe n'ibihumbi 100, umukene murindi jambo umutindi atacyafise,
ariko Yesu yanzamu yanduganije yanyicarikanye n'abazungu hariya mu ishuri. Profeseri atanguye kwigisha nta kimwe numva, namenya ko ahejeje mbonye abandi bariko razinga n'ama laptop nkabaherekeza tukajya kunywa kofi hariya. Abaje kunyagisha abanyeshuri babonye umwirabure habaye pasi yes habo numwe wese amvuye ko abazanya ngo uyu muntu ni yashitse agute. Nibikenewe ko akora ama lobbying cyanke kumenyana naka ngo ushikira igiti kanaka cyangwa ushikira kibanza kanaka cyangwa itunga kanaka. Wewe icyo ukeneye ni Yesu. Abahambaye bazisanga mwicaranye bazobazanya washitseyo gute, kuko aho Yesu apasuriye ntawo hangara kandi ashatse kukwicaza hariya ntawo hagarika. Ntukeneye kumenyana ngo uzutunge, ntukeneye kumenyana ngo uzuronke igiti. Rondera Yesu akwicarikaho utari gupfuwe wicaye. Rondera Yesu aguhitunga utari gupfuronse. Arabishoboye. Aha abandi bazotanga aravuga ati uyu yahashitse gute. Ndicara. None mfata amasengesho yo kwisonzesha. Ndi muri Amerika. Ndasenga. Abadayimoni bakaza kamira wa mugabo we. Icomokera uti bibyishuru ugende ahani ku mupaka wa Canada pasure ugende witangure guca ibiturondera amafaranga ibyo kwiga n'ibikunda. Nanje nkihagararaho je na Yesu turashoboye sinsubira inyuma nziga. Erega mu mezi 3 nantanguye kubimenya. Mu mezi 3 ntangura kubumva. Mu mezi 6 nibuka ko baduhaye teme tuyidevelope tunye muri librairie mu bitabo tu develop ijya teme. Nayo maze kubifata neza. Ubwo nyene mubigisha ntuzenye mu byo twatanze mbona mbaye wa gatatu ibintu udashobora no kumva wewe. Ntushobora no kuvyumva kuko nanjye bwanjye ntavyo no gusigurira kiretse kuvuga Kristo muri je yakora ibikenewe. Ubwo nyene ndabandanya turabandanya ishuri kugeza tuheza amashuri baranda graduatinga mu bazungu benshi ndumwirabura umwe mpabwa urupapuro rw'umutsindo. Ono munsi without certificate of primary school, but I have mfise urupapuro rw'umutsindo rwo muri Leta Zunze Amerika mu cicaro cha seminary school ariyo university. Ugiye kumbaza ati ibyo bintu byagenze gute wowe uri kurangora. Ico no kubwira ni mu myizere genda mu Baheburayo havuga ukwizera n'ukwizera ibidashoboka bidakunda bidabaho ukabyakira nk'ibiriho ukavyibonamo. Nivyo nabonye mu buzima bwanje. Mpejeje rero ishuri ngira amageragezwa yo gusubira mu Burundi. Ntangura kutekereza ko ntegerezwa ngo ngume muri Amerika kuko mu Burundi nta parcelle mfise nasize agasengero k'amatete atabushobozi. Nanje ndapanze mfise umugore n'abana. Fata ingingo yo gusigara muri Amerika. Igihe nariko ndategura gusigara muri Amerika buca nja kwideklara. Muri iryo joro Imana iraza mu nzozi. Njyamye hari saa 7 z'ijoro zo American time. Mbona Imana irankuye mu mubiri. Impwemu yanje ijyanwa ibujumbura kumutakura hari shengero ryacu. Mbona ishengero ryaragutse nk'iryo dufise uno munsi kandi iryo nari nasize kari gato. Numvijwe rimbwiye mu nzozi. Muyerekwa ati Emmanuel we gusigara muri Leta Zunze za Amerika. Gira usubira i Burundi kuko nagutoranije ngiye gukiza abantu banje nciye muri wewe. Niho naciye mva muri iryo yerekwa sanga ndi muri Amerika. Ndarira ndavuga Mana nagomba ni declare ntangura ubuzimino subire hari atakintu mfise. Mugabo uko nagomba gukomeza umutima ngo sinsubira i Burundi muri Afrika niko Imana yabandanya inyereka abantu mu maso yanje nubwo mba nicaye mbona abantu barira ati nudusige ngo tubwire ubutumwa. Cyafata ingingo yo gusubira i Burundi. Byari bigoye gusubira muri Afrika uretse Amerika utafise na parcelle mu Burundi. Afrika genda fata ingingo ndavuga ndasubiye i Burundi. Niteguye kurara hasi, niteguye gupanga, niteguye kugogwa. Ndumva ijwi ndagiye gukorera Imana yanje. Sezera abazungu. Rero hari amafaranga nayo mfise nagiye nkura nageze kujya kuvuga ubutumwa
mu buruhuko nja Boston mvuye Minneapolis ko nize Minneapolis muri state ya Minnesota nja kuvuga ubutumwa Boston hari udufaranga naronse cyanda tugura ama instrument ngaruki Burundi no ama instrument atakindi atani ivyizigiro by'amafaranga ndaza mu Burundi kubwo kumvira ijwi ry'Imana ndamanuka Burundi abantu benshi barantwenze harabaseka bakavuga ati uyu muntu kivya byose nakwije ubwenge we bya Amerika uje gutesekera ngata na parcel fise ariko je nari mfise ibanga navuga ni Imana yanjyanye muri Amerika negeza kuyumvira nkagaruka kwikorera niko kugaruka mu Burundi nangura ibikogwa inyuma yaho imyaka myinshi nk'ibiri insubiza kandi muri Amerika mu bitangaza ntangura kuronka uburyo niho naguze parcelle ya yishengero na parcelle abiri nubakamo igorofa urusengero rw'igorofa nubakamo amazu mu gipango nkuko bimeze uno munsi bimeze neza cyane rero iyi nta yanje ni guki ndayigubwira icambere abantu benshi Imana imaze kubazamura banyegezaho aho yabakuye bashaka kwereka abantu ko bakomeye ariko nanjye mvuze ko nkomeye ubusi no bambesha ijisho ryanjye rimaze kubona ibihugu 20 birenga byo mu isi maze kurira mu ndege hafi 60 maze gutunga imodoka iyo ngendera ko nigira 16 muzo nagiye mpindura umugore afisiye je mfisi yanjye abana biga neza mfise ubuzima bwiza nta kibazo ariko mfite n'itorero ryubakitse neza kandi rimeze neza rizimbye mbere mu nyubako ariko igihe cyose nifuza ko nerekana mbwira abantu uwo narindi kurusha kubabwira uwo ndi uno munsi kuko uwo narindi ndamuvuze bituma uno munsi babona Yesu yangize uwo ndi uno munsi nifuza ko abantu bose bomenya Emmanuel wa kera ataco yararimo ariko yagiriye ubuntu na Kristo none haboneke Kristo yabinkoreye ntiyaboneke jewe igihe Yesu yamanuka Yerusalemu yicaye kunyana indogoba igihe yamanuka abantu baratonze imirongo imitamana yabo barayisasa hasi indogoba igenda bavuga ati hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho hozana hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho mwibuke indogoba cyari ikintu kigayitse cyane Yerusalemu cyakoreshwa ibikogwa byinshi bitandukanye bisuzuguritse ariko igihe yemeye gutwara Yesu hakaba ari Yesu aboneka yo igaca bugufi akayicarako ntibibaze ko Yesu ari we yahonyoye imitamana yabashewe ahubwo ya ndogoba yemeye kwakira Yesu aboneka ahabwa icubahiro niyo yagenda ihonyora imyambaro imitamana y'aba boss ati mwaransuzuguye uno munsi mponyoye ku mpuzu zanyu sikubwera yuko je nkome nuko nahaye ukomeye ikibanza nkwanyicareko ushaka kukomera ushaka kuhonyora kubihambaye ugendere mu bibanza bikomeye ugire nawe ubuzima nk'abandi reka Yesu aboneke mu buzima bwawe niyaboneka uzoronka kanya nawe ko kuboneka wowe mutwaye jewe rero ndi Emmanuel wa kera atari Emmanuel agenda ibihugu yagenze ibihugu Bwongereza Ubushinwa Hong Kong Amsterdam za Qatar za Afrique du Sud za Zambia za Mozambique za Malawi za Ethiopia ibihugu byinshi nagenze suyu chakubone Emmanuel wo mu Busahariya acambara pireri abwira abantu yuko hazogera igihe nkavuga ubutumwa bwiza mu bihugu bikomakomeye uno munsi maze kubwiriza mu matorero arenga 200 amashengero 200 muri Leta z'Ubumwe za Amerika amashengero y'abazungu n'uyu Emmanuel yaba ubusa mugahamwe na Yesu agakomera ese coma ntubone Emmanuel ukabona Yesu yamugize Emmanuel wari we yamukuye hariya ariho yo gukura nawe ne uhanga amaso yawe Yesu Munyanazareti ndakwifurije Yes. Uraba Yesu wenyanduruko y'umugisha wacu. Asante sana Apostle. Mujye turimo gukomeza nago nakwifuza ko dusoza nona wagize amahirwe yo guhura na TB Joshua
wagize amahirwe yo guhura na harya wa wundi twande wo muri South Africa Bushiri abangaba yes niki cyatumye ujya guhura nabo kandi mumaze guhura niki baguhaye ni zihe mbaraga wakuye muri TB Joshua cyangwa Bushiri? Umbajije ikibazo ciza cyane. Mvuye muri Leta Zunze za Amerika nagerageje gukora ibikorwa by'Imana nkuko nahora ndabikora, ariko harageze igihe kera ntaramenya icyongereza nakurikira aba TB Joshua, nakurikira aba Prophet Bushiri, nakurikira ba Jeremiah, ba Alflukao, akurikira abajya ba Prophet Angel, nabacira urubanza ni aba bantu bakoreshwa n'aba daimon. Kubera iki sinari nzi ururimi ngo ndabakurikire mu nyigisho. Noneho jewe nkanezezwa no kumva ko nkwiye kuvuga ubutumwa gusa bw'amajambo, ata muntu akira, atagitangaza, atani imbaraga zigaragara. Kandi Bibiliya ivuga ati ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana. Yo ubushobozi si amajambo, ubushobozi ni power kanaki itegereza kugaragara mu maso y'abantu. Ntangura jewe icyo gihe ntacyo byambwira, ahubwo abakoresha mu bushobozi nabita koko ari aba Illuminati bakoreshwa n'aba daimon. None ngira amahirwe njya kwiga muri Leta Zunze za Amerika, menya icyongereza, ntangura kuba nkurikira TB Joshua, nkakurikira aba Prophet Angel, nkakurikira aba Prophet Jeremiah, ba Prophet Bushiri. Ntangura kuba numva babantu nacira urubanza ubutumwa bigisha nibwo nanje nigisha. Imyizere bizera Imana imwe mu butatu, Yesu yapfuye akazuka, nujye nyene nanje nigisha. Ntangura kwigaya kubona naraciriye urubanza, ahubwo abakozi b'Imana bahishuriye irindi banga ntarinzi. Niho natangura kuba mbakurikirana. Ni Imana yanyigisha va mu bujiji, ahubwo intambwe utaragerayo utarageramwo ntuzuyicira urubanza. Niho Imana yatangura kunyigisha. Rega umwana wo muri primaire ahawe ikibazo ikizamini cyo muri secondaire cyangwa cyo muri université, nta kindi yishura, akubwira yuko ibyo bintu bitabaho, kubera yuko nta wangeze ibyo azi yigishijwe na mwarimu wiwe ni 1 + 1 = 2, 2 x 2 4, niyo niveau azi. Rero abakozi b'Imana batazi iby'imbaraga z'Imana nta wabarenganya, banazigwanya, kubera yuko nabo bakuriye mu maboko yabivugira ubutumwa bw'umutsi, ubutumwa budashobora gukiza n'umuntu n'ibicurane, ubutumwa bwa Yesu Kristo mugabo atabitangaza. Nabo n'abakozi b'Imana, kuko n'umunyeshuri wo muri primaire nawe yita umunyeshuri, no muri université nawe n'umunyeshuri. Ntawo gusuzugura undi, bose ni title y'ubunyeshuri, bose n'abakozi b'Imana, ariko barutana guhishurirwa ibanga bivanye nabo ababigishije. Candavuga ntegerezwa kuva muri ubu bujiji rero bwo guhakana abakozi b'Imana bahishuriwe, baba bari mu rundi rwego. Ntegerezwa kumenya nanje kandi muri icyo gihe nawe watekerezaga ko ari aba Illuminati cyangwa aba Freemasons kubera ibitangaza bakora. Nibaza ngo kuko navuga none je ko mvuga Yesu nibikoreke aba urumva, kuko sinari nzi icyongereza ngo bakora ibitangaza abana ba Illuminati. Ni power yagize, ariko maze kumenya icyongereza numva ubutumwa bujya nuzucira umuntu urubanza kubera ibikorwa akoze, uzumucira urubanza kuvyavuze, kuko kwizera ni guhishurirwa ku bikorwa, guhishurirwa mu myizere yiwe ituruka mu ijambo. Maze kubamenya ndabimenya, kandi abantu bose uzosanga bagwanya abakozi b'Imana bakora ibitangaza, benshi uzosanga nibazi icyongereza, nibazi igifaransa. Kubera iki? Iyo bakimenya icyongereza bakumva ubutumwa bariko barigisha, nibo bacira urubanza ba TB Joshua cyangwa babushire, kuko bo kumva ko bigisha bimwe. Hariko hariho n'abandi bakizi mugabo bakabagwanya bivanye nuko Satani nawe afise ibikoresho byo bizogwanya abakozi b'Imana. Ariko majority ya benshi babigwanya kuko batabumva, nibazi icyongereza babumva, kuko benshi bakorera mu mapaye anglophone. Rero muri ico gihe nanje nari meze gutya, ariko maze gusobanukirwa rero icyongereza, nakurikira ubutumwa bwa TB Joshua, ba Jeremiah, ba Prophet Bushiri, nacyo sobanukirwa yuko aba bantu twizera kimwe, ariko level bakorerako niri hejuru kurusha yanje.
cyamfata ingingo rero yo kuvuga reka nje muri Nigeria kuraba TB Joshua noneho ndabe noneho n'imikorera karakora kwihwanye n'ivyo mora numva yigisha ndiha indege ndagenda shitse muri Nigeria natanguriye kwa Jeremiah nsanga inyigisho yigisha nizijya mora numva nsanga n'umukozi w'Imana mva kwa Jeremiah muri Delta State yo muri Nigeria nitwanabonanye one by one oya namaze icyumweru ari mu bikorane yigisha je nicara gusa ari imbere mukurikirana ndio ndiga ubuzima bwabo n'ubutumwa bigisha ko koko duhanye ko natangiye kubakurikirana mva muri Delta State nibuka ko mubo yasengeye mu Kivunga nanje narimo canja muri state ya Lagos muri Nigeria kwa TB Joshua nagiye kwa TB Joshua namaze ibyumweru bibiri dimanche zibiri ndio ndakurikirana ingene bakora ubuzima bwabo sanga bafise agakiza kamwe natwe nta satani hari ahubwo babangamiye abadayimoni kugeza aho twabonaniye na TB Joshua muri Kivange nani twabonanye umwe ku wundi mu Kivange gusa aratubwira amajambo atandukanye imyizero umukozi w'Imana aciye bugufa ameze neza ahubwo abantu bahita ba TB Joshua ngo bakoresha n'imbaraga zikuzimu Imana ibafashe ahubwo abantu bagwaye impwemumbi bakwiye kurundira deliverance hanyuma babuhoke basobanukirwa icyo cy'umukozi w'Imana ninde noneho TB Joshua ico gihe je navuga nti naho yonkora ko gusa bizoba bihagije kuko narinzi nemaze kwizera ko impano z'ibitangaza ziri muri jewe hakenewe uwo zirobanura uwo nkorako niyo nafashe ingingo rero yo kurinda saa 8 z'ijoro niyo TB Joshua yaje kubona n'abakozi b'Imana manutse kuko baba bafise ibikorwa byinshi cyane nibuka ko yadusengeye jewe yankoza ankora kunda akora abandi ku mitwe agenda arabandanya ahejeje naciye ntaha mu gitondo mpindura itike y'indege ndi hamande ya $50 mva muri Nigeria ndavuga ibyo nari nkeneye n'ivyo niyo nagaruka mu Burundi so icyo wifuzaga nuko agukoraho gusa naki gusa ndobanure wibuke Paulo yakunze kubwira Timoteyo wame wibuka ibiganza by'abakozi b'Imana bakurobanuye mu mpano manake bijya bikoze ibiganza by'abakozi b'Imana nibyo birobanura impano ziri mu bantu rero biratandukanye gose kuko igihe naje hariya jewe nta kindi nizeye nanimereye nka kujya wa mugore yaragwaye butinyanga yavuga ati jewe Yesu sinkeneye kuvugana nawe je nikeneye gusa naho nokora ku munsi we je ndizeye ndakira igitangaza nanjye navuga nti TB Joshua niya nkora ko gusa birahagije jewe ngene gukora ibitangaza kandi ko byari biri shitse mu Burundi so ijambo ry'Imana wabwirizaga neza ariko iyo wasengeraga abantu ntago ntacyabaho ni ibintu bisanzwe byari bisanzwe so washakaga za mbaraga zo gusengera abantu bagakira zikurikirana n'ubwo butumwa bwiza okay kugira ngo bakire kuko Bibiliya bati ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana Yesu aravuga ati nimugende mubwiriza ubutumwa bwiza kandi ibimenyetso n'ibitangaza bizojana namwe ubutumwa bwiza aho buvuze ibitangaza bitegerezwa kuboneka so ikizere cyawe cyari ko nimba TB Joshua ari bugukoreho bya bitangaza byo gusengera abantu bagakizwa uzaba umaze kubibona direct kujya nyene ujya mugore yavuze ati ninakora ku mwambaro wa Yesu ndakira igitangaza ni kujya nyene Eliya yabwiye Elisa ni wabona uko nduga ugafata umutamana wanje icyo usaba uzobukihawe yari yizeye nanjye naye nizeye uko ariko none nshitsi Burundi ndavuga ni Mana je ndizeye ko ngiye gukora ibitangaza rero ubwa mbere nyishiki Burundi abantu bahagaze ndabwira ni muze ngiye kubakorako nakora ko umuntu ari ngo diamond nkona aripute wagwe hasi nakora ko diamond power numva ijwi rimbwira ati impano warayihawe rero yikoreshe umviriza sinigeze mpindura ukwizera natanguranye kuva nkizwa 49 ni kurya nyene kwizera Imana imwe mu butatu Yesu yapfuye akazuka mu maraso yiwe no duharigwa ibyaha kuzimu ni habi ni mukahaje muhungire kuri Kristo muje mu ijuru nubwo butumwa bwiza mbwiriza abantu ko bozwa amaraso ya Yesu Kristo bagahabwa ubugingo sinigeze mpindura witugira imbaraga noneho nkangura rero gukora ibitangaza mu rwego rwo hafi kuko ibitangaza na malevo rero naje gukora rero ibitangaza muri urwego ruhanitse
nkora ku bantu bavutse batamotegwa akacamotegwa ubwo nyene umuntu agomba guheba inzoga namukorako nkamuha icupa yashira mu kanwa iganduka imisobe agacira nkasengera abantu batavyara bakavyara nkabohoza abantu batumva nkakoreshwa ibitangaza bitandukanye nk'ivyo biraho muri Facebook yanje Apotre Emmanuel kuri Facebook Apotre Emmanuel ucubona ibitangaza byinshi ngo Imana yagiye inkoresha inyuma muri uru rwego rero ndimo rero ndi Burundi ndi mu biro naje mbona Prophet Bushiri bavuga yuko azoba agiye gukirisha igikorane Tanzania Moshi hari 2018 numvijwe rimbye ati genda rero nkurobanure ku mugaragaro tibi Joshua yaragukoze ko genda ndakurobanure ntiyazagira umuntu agira makenge ngene waronse izo mbaraga mbikore ku mugaragaro ndahaguruka nja Tanzania fata hotel hafi ya stade Anga Bushiri yaramaze kugera muri Tanzania naho ituvuga ngo reka mvi Burundi nje muri Tanzania shaka ndi mukozi w'Imana wa kabiri none after TB Joshua ubu ngubu ni Bushiri nshandajayo yes nicaye muri stade umunsi wa mbere arigisha aragenda wa kabiri yarafise iminsi 3 nicaye muri stade agihagaza aravuga ati ngo hari umuntu Imana imbwiye muri stade yari yuzuye imbere n'inyuma abakozi Imana bavuye mu bihugu bitandukanye baraho aravuga ati Imana imbwiye umuntu ari hano ngomba kurobanura mu mpano y'ibitangaza acava kuri podium araza n'amaguru aranshakisha ari indani ashitse hafi yanje hari umugore yarafise nuze inyota yo kumubona amusimbira ko nuze Prophet Bushira ambwira ati si wewe acamfata ukuboko jewe arambwira ati uw'Imana intumye ko nujo arambwira ati haguruka acarambwira ati you are going to be a great man of God ugiye kumukozi w'Imana akomeye atumviriza iby'Imana imbwiye ati ikurungitse mu gihugu cyitwa Burundi ugenda ucungure abantu biwari ngo iguhaye impano uzorambika ko wese ibiganza zokera ngo mbonye uyoboye ishengero ritarimwe abantu benshi byitwa Free Lutheran Church ahitavuga n'izina ry'ishengero ndambira correct kandi ishengero ni gihuza cyo giye kandi nago mwari muziranye nubwo bwa mbere naye mbonanye nawe aho hantu muri stade kandi ati imfura yaho yitwa Shalom ni correct ati rero umviriza mu gihe kiza kuza mbonye ibihumbi Imana izana ku itorero ryawe bihumbi uzokoreshwa byinshi tuzotabara benshi ngo Imana irambye kurobanure mu mbaraga niyo yenda mikako ibiganza nakira ubushobozi anointing ubushobozi butashoboye nuko nihanganira guhagarara ndatemba ndi umugabo mfise igihagararo nk'iki kuko hariho power zibiri hari utemba nk'aba dukora ko afise diamond kamuta hasi uyu ubwenge buca bugenda hari kurobanura abantu kuba impartation power mu mbaraga z'impano umuntu ushobora kubona n'ubushobozi mu gushije hasi uyo rero iby'Imana ibyamuhemu yera ahaguruka ameze neza gusa nta nicyo atakaza aba yakira ubushobozi atangura gukoreshwa nawe n'ubushobozi andobanuye mvuye mu Burundi muri Tanzania shitse mu Burundi igitangaza ca mbere nakoresheje nakoze nahagaze mu rushengero ndavuga nti Mana ni wowe wantobanuye kugira ngo umenyeshe kumpamagaye mu bitangaza kubohora ibiboshwe ni ndahagaze hano ni ngomba mpagurutsa abantu babiri mu vyakozwe n'umwa 13 Paulo yagize uwitwa Bali Yesu kuba impumyi nanje ninavuga babimpumyi magarika abakobwa babiri harimo n'umukobwa wanje navuze nti mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bimpumyi ubwo nyene babimpumyi barakoma induru imbere y'ishengero n'umukobwa wanje w'inkumi afite imyaka 24 uno munsi yarafise umengo ico gihe nambari 20 numwe ngira aho ndikumva ko biteye ubwoba ni gute washakaga ko kubagira impumyi Bibiri iravuga mu vyakozwe n'umwa 13 Paulo yagize Bali Yesu kuba impumyi akoresheje ijambo nariko nda testa rero impano Imana yampaye icishije kuri Bushirge yavuga ati ivyo uzoruvuga bizoba Imana izobikora nikimbwiye genda cyanavuga rero Imana yantumye muri iki gihugu mvuze nti mu bimpumyi babimpumyi barakomye induru umukobwa wanje
akomindura avuga ati yambwiye ati ngo byari meze nka spagru iboshe amaso ku buryo atavyizigiro yari afise ko azosubira kubona. Abantu bose barumigwa mu rusengero kwa Mungu. Cyane nabwira rindira kandi ntege kumareka wohora buhure. Ndavuga ni mu izina ry'uwapfuye akazuka Yesu Kristo. Amaso yanyu nabohoke ubwo nyene ngo taka bose carimo. Byabaye aho Bujumbura. Byarabaye mu ishengero abantu babona. Canemera yuko Imana impaye rero impano yo kubohora abantu. Niho natangura rero kuba nkoreshwa ibitangaza bikomeye. Abavutse batamoto y'imyaka 50, imyaka 30, imyaka 20 ni benshi nabohoje. Mukorako nkamushirako parfait yazanye yakwimotereza gakoma induru ndabohotse. Abatavyara abakuwemo n'ibitereko bigasubizwamwe akatwita kabyara agashinga inazanye n'umwana mu rusengero. Okay, izi imbaraga cyangwa ukugukora ku bantu cyangwa kuzamura ukuboko cyangwa kuvuga tu power abantu bakagwa hasi, benshi birimo kubacanga bakavuga ngo ese ibi ngibi ni zihe mbaraga. Hari ukuntu usengera amavuta cyangwa amazi ukahereza abantu bakanywa cyangwa bakisiga ayo mavuta ugasanga hari ibikorwa byabaye ibintu bitandukanye. Ahangaha benshi niho birimo kubacanga bakavuga ngo ese uyu mu pastor cyangwa uyu mu apostle ibintu arimo gukora ibi bitangaza ntago ari bya bindi twigeze kumva cyangwa dusege twumva muri iyi minsi kujya kugura imbaraga muri Nigeria cyangwa kugura za hehe hahande tubihurize na hahande abantu benshi bakunda kuvuga ngo bishobora kuba ari imbaraga z'ubu Freemason cyangwa Illuminati twebwe tutazi kuko ni imbaraga zifite amabanga akomeye. So iki ngiki sinzi ukuntu wakinsubiza pastor. Nagomba nishure kucamazi akucimbaraga ibita imbaraga ubushobozi. Urabona je nshobora gutera gucyo nshobora umuntu agwaba diamond ngize gucyo nawe bahagaze ari ukabona atemvye hasi. Ico nta gushidikanya. Icyari cy'ubushobozi ni iki? So ukora just gutyo hari ubushobozi manake mwisi impwemu dufise ubushobozi. Yes. Ubushobozi rero ni iki? N'abadayimoni bakoresha ubushobozi. Rero iyo ibintu bibiri bifite byose imbaraga ikirusha ikindi imbaraga kiragitembesha hasi. Fata n'imodoka remorque ihuye na kavuatire bagonganye kavuatire gasimbira hariya. Re imbaraga z'umukozi w'Imana iyo aziteye kuzifise erega imbaraga ni ikintu kigaragara mwisi impwemu kiboneka kirapushinga kirakubita. Bibiliya batigiye mpwemu yaramanuka bariko barasenga Yerusalemu ngo baruzi ubushobozi bamwe bamera nk'abatembagara nk'imboregwa marake ni power igira manifestation. Rero ubushobozi bwo gutera gutya ubushobozi bukaza nibwo kuki none je simbikoresha kandi ata je sindambara igiheko nta mufumu ndigera mbonana nawe kuva mbaho nta mu Nigeria nicaranye n'uyo tibi Joshua nituyabonanye ngo tuvugane ngo agire basi n'icama ariko yagukoze yarankoze ko gusa. Okay, jewe nizera hanyuma nakira ubushobozi hama prophet Bushire araprofetiza nta bindi yaranpezagiye by'amazi n'amavuta. Ivy'amavuta navyo dusomye ngaha muri Mariko umuntu wa mbere yatangiye gukoresha amavuta ni Yesu n'intumwa. Reka tubisome muri Mariko 6:12. Umviriza ingene havuga Mariko 6:12 havuga gutya. Mariko 6:12 aravuga ati ngo baragenda bigishwa ko abantu bakwiye kwihana basenda abadayimoni benshi. Ca kabiri basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Taito y'iki cyanditswe ivuga Yesu atuma intumwa 12 kwigisha. Bisobanurwa igihe yabarungika babiri bagiye kuvuga ubutumwa bwiza. Baravuga ubutumwa bwiza. Bagarutse bamuha raporo Jezi. Bamubwira ibintu bitatu. Twabwiye abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana kuko nivyo yabatumye nivyo baje kumwa raporo ivyo baza gukora. Ubutumwa bwo kwihana ubutumwa bwa mbere no kugira abantu kwihana ibyano kozwa amaraso Yesu. Ati cya kabiri twabakuyemo abadayimoni benshi. Icya gatatu twabasiza amavuta abarwayi barakira. Izi ni intumwa. Rero bisobanurwa bahaye raporo Jezi by'amavuta ko bakiza indwara kuko niwe yabahaye niwe yasengeye.
intumwa zirayakoresha. Waruzi ko je nabaye Reverend Pasteur imyaka 20 ntazi cicanditswe ko Yesu yakoresheje yarungisa intumwa n'amavuta bakayakoresha. Ivyo twari tuzi byari bijya byo muri Yakobo amavuta yaraye. Kumbe ni intumwa zarayakoresheje Yesu niwe yatanguje. So amavuta ukoresha na yahe pastor? Amavuta na yariyo yose nayo bari kambiri je nyanshize ku biganza yakora ibitangaza. Si ngombwa ko yitwa ngo Elayo ngo Makoto za Naredige za Niki nyakora ko muje muri Facebook murabe ibitangaza by'amavuta. Umuntu arazana amavuta ngayahezagira gutya yayisiga yakora ku muntu agwaye daimon agatemba kuko ahinduka umuriro. Afate igituma Yesu n'intumwa bakoresheje amavuta daimoni zitera umuntu ntizicara mu mpemu yiwe, zicara mu mubiri wiwe. N'amavuta asigwa ku mubiri. Cyo bitwa daimoni cyo kwisenda mu muntu kumva ngo je nicaye ku rutoki, nicaye kuri nuzenye igitereko, nicaye ku kuguru. Rero ajya amavuta iyo bayasize, iyo twayasenge bujya bushobozi tugira gutyo umuntu akagwa afise impwemu mbi, bujya bushobozi nibwo waba uri muri ajya amavuta. Iyo yisize ncyo gituma umuntu je amavuta nasengeye, umuntu ayisize agwaye badaimoni utangura kumva kugira ati ndondababwa daimoni gatangura kwimanifesta. Rero amavuta yatangujwe na Yesu Kristo, amazi yatangujwe na Yesu Kristo. Uribukiye mu gice cy'icenda Yohana ngo ahura n'impumyi ngo arayisengera ihumuke, acakoresha amate afata ivyondo arayisiga ntiyahumuka, aca anointinga amazi genda kuri Siloamu woze, ashitse yari yakoresheje amazi arahumuka. None namba Yesu yakoresheje amazi, nimba intumwa zakoresheje amavuta ori bigwanya iyo ndabikoresha. Igihe ari urutazi cyo muri universite uri muri primaire ntukakirwanya ahubwo kibazo kimenye. Kandi ndasobanukiye umuntu agwanya amavuta n'amazi igituma ni kirumvikana. Ntushobora kubaza umumekanisiye w'ikinga ivyuma by'indege hakugira ibyo nibibaho motere y'indege ntayazi. Ntushobora kubaza umuntu adakora igitangaza ntaranakiza n'umunsi numwe n'ungwaye ibicurane nta daimon asenda. Avuga ubutumwa ni byiza bwa Yesu Kristo kandi umukozi w'Imana. Hamu mubazi by'amavuta n'amazi kandi ivyo ababizi n'abafisi izo mpano zo gusenda impwemu mbi no kuboma. Yes, Apostle. Ni bangahe cyangwa umaze guhura n'abantu bangahe batekereza cyangwa bakubaza ngo ese izi mbaraga mukoresha ntago ari zo Illuminati cyangwa Freemason? Jewe abashitse kuri eglise yes ntibashidikanya kubera yuko jewe mbishira mu maso agaragara. Okay. Je mfata mu rusengero abantu bicaye nkababwira zana amavuta yawe kugira ntuvuge ngo ati ngo ari amavuta ngo bakuye ahandi. Umuntu umunsi umwe nayo bibwiye abantu barazana movit ndayahezagira cyane ambwira yisige sa yawe arayisiga ndambwira mutungu kubo kujya gwaye badayimoni aratemba. Ndambwira none se naye jewe nta bibazo byinshi bangira ko ababingira ko nabataraza kunyumva nabatarashikaho ndondakorera kuko je nkora ibintu bigaragara ntavyo kwinyegeza. Ababyumvishe cyangwa babibonye kuri kuko cyane postinga video zawe kuri Facebook ababibona kuri yabo ntago bajya bashidikanya bakavuga ngo uyu mu apotre maybe ashobora kuba akoresha imbaraga zo Freemason cyangwa Illuminati. Mbo nibobura kuko na Yesu ntiyabuza abamugwanya, ariko je mbona bankurikira ari benshi fisa ababone muri Facebook 19 n'amajana bankurikira nuko bakunda ibikorwa ndondakora bibafasha, ariko ntiyabuza bangwanya. Nibisanzwe dushaka umukozi w'Imana ngo ukora ibirenze ubwenge bw'abantu ngo bura bakugwanya kuko abadayimoni nibo batugwanya. Ari umunsi umwe nako ndataramura dayimoni irambwira iti wamwicanye abadayimoni banyita umwicanye. Ati nta yindi nzira dusigaranye kukugwanya wewe nuko twambara twinjira mu bantu tukabateza gukekeranya tukabereka ko wewe ukorana natwe noneho niba gusange ngo babohore kuko ukoze ko wese ivyo twashizemo muri we biba bipfuye kandi nivyo. Nta muntu nkora ko arimo dayimoni abure guteka.
Asante sana kugeza hano tugeze kuva ku buhamya bwa pastor kuntu byatangira ari umukene umuntu twize akaba yaje mu gihugu cyo muri Amerika akiga university n'abazungu bakomeye cyane akagaruka i Burundi agafungura urusengero rugatangira rugakura kugeza aka kanya niwe numwe mu ba pastor cyangwa numwe mu bantu bafite insengero zikomeye nziza zubashwe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Uraza kubibona ku mashusho tugenda ducishamo muri iki kiganiro kugeza aho yatangiye kubwiriza ariko nabitangaza akora akavuga ngo akizera ko iyo yahuye na pastor n'abari aba pastor cyangwa aba bishop komeye ashobora kubona imbaraga ahitaja Nigeria ahura na TB Joshua amukora kunda imbaraga ziratangira agarutse i Burundi atangira kuactinga afite power zidasanzwe nyuma yangaho aza kumva ko Bushiri ari mu gihugu cya Tanzania nawe no mu bwizotumwa akora ibitangaza bikomeye arazwi. I think Bushiri ni kuva South Africa amaze kumva ko ari muri Tanzania yese afata urugendo ajya muri Tanzania ari muri Tanzania ari kubwiriza Bushiri muri stadium ahita avuga ngo hari umuntu nshaka guhanurira ajya gufata ukuboko kwa Apostle Emmanuel amwongera imbaraga aramuhanurira asubiye i Burundi ibintu birakomeza kugeza aka kanya nimubona video ze nibitangaza akora abantu benshi barakira abantu benshi kubita ukuboko bakagwa hasi nibitangaza bikomeye cyane mu byukuri ibi byose muragenda mubibona inyuma y'ahangaho nje ndumva iki kiganiro cy'uyu munsi gisoreza hano ariko still nimba ufite comment cyangwa ikintu shaka ko tumubaza next time andika comment yawe hasi yari muri iki kiganiro kugira ngo tuzongere tugarukire nawe afite iminsi mike hano mu Rwanda atarasubira i Burundi kugira ngo twongere tumufatishe adusubize ibibazo dufite cyangwa ibibazo ufite wewe urimo gukurikirana BigTown TV andika comment yawe hari hasi turaza kuisoma butandaza kumushaka dukomeze tumubaze adusubize ni byinshi kugeza aka kanya muri iki gihe gitoya ari mu Rwanda reka tumuhe akanya nimba afite ubwo bushobozi bwo kwirukana amadaimoni nimba afite ubushobozi bwo kugwereza amavuta ukisiga ugakira indwara nimba afite ubushobozi budasanzwe nk'ubwo ngubwo kubera iki tutamuprofita natwe mu gihe ari hano mu Rwanda biroroshye cyane reka tumusabe nimero za telefoni Apostle taragenda yes byaba byoroshye cyane nimba akora ibi bitangaza byose kubera icyo atadusigira mu Rwanda kubera icyo atavura abanyarwanda kubera icyo adasengera abanyarwanda bakire indwara ni nyinshi ibibazo ni byinshi kandi afite ubushobozi ndashaka ko tumuprofita aka kanya Apostle Emmanuel wadusigira nimero zawe za telefoni zo mu Rwanda ni Burundi kugira ngo tubashe kuganira nawe. Murakoze cyane ushobora kuba ufise ibibazo bitandukanye ku buryo ukeneye deliverance ukire urashobora kumpamagara muri iminsi mike ndi nga Kigali kuko nshobora gusubira inyuma i Burundi muri iyi ndwi itangura rero ushaka kumpamagara ndashobora kuba ndaguha numero zanje ndo ndakoresha muri uyu mwanya aha ni 07 88 7 3 8 2 4 wazisubiramo Apostle 07 88 7 3 8 2 4 mu Kirundi ni 07 88 7 3 8 2 4 hanyuma izi Burundi ushaka kundondera kuzi Burundi biroroshe cyane nahone ni plus 257 hanyuma ukaca ugira 61 050 023 plus 250 code Burundi ndayibagiye zivuge mu gifaransa ndazivuga mu kinyarwanda ni plus 257 plus ngira ngo murayizi 200 na
57 hama 61 61 magani 0 50 hama 0 23. Okay. Yes, izo nimero zose ushobora kuturonga kuri WhatsApp aho. Yes, izi nimero zose ndagerageza bishoboka byose imwe muri izi ngizi nyishire hasi muri iki kiganiro kugira ngo bize koroha kumubona Apotre. Muri iminsi yari hano mu Rwanda ibitangaza akora tubibona ku mateleviziyo n'ahandi hose kubera iki utamuprofita nawe akagusengera. Byaba ari byiza cyane murakoze cyane Apotre nimba ari ikindi wakongeraho kuko twakoresheje ikigano kirekire cyane cy'isaha n'iminota mu munota umwe nimba hari icyo ushaka kongeraho ku bantu barimo kugukurikirana mu Rwanda na hanze y'u Rwanda kuko benshi baba barimo kudukurikirana kuri BigTown TV Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda n'ibihugu bya kure byose. So nimba hari icyo ushaka kuvugana nabo mu munota umwe byaba ari sawa. Icyo novuga umuntu wese arararota ariko arajya inyama akarararota ari kumva yarondera akazi bikanka kandi afise diplome n'uwo kamwemerera bikanka kuronka akazi wadandaza ntiwunguke ukaribwa mu nda munsi y'umukondo kenshi na kenshi ku bagore n'abakobwa abafise ibibazo bitandukanye byo kutabyara n'izindi ngorane zitandukanye. Ibyo ni ibimenyetso by'abadayimoni. Urandondera unterefone zogusa nkurambitse kw'ibiganza uzota abantu benshi baranshaka nabasuzuma baje kwisuzumisha kenshi basanga bagwaye abadayimoni. Ntibigukange ngo warabatijwe cyangwa usenga mu ishengero iryo ari ryo ryose. Ibyo Satani atinya ariko ingo wisuzumisha. Nkiri ngaha mu Rwanda telefona kuri izo nimero z'u Rwanda nagwaye nzigora muri iminsi mike mfise shikira abantu bashoboka ndabasuzuma mbasengera benshi muzosanga mugwaye abadayimoni babavamo mukaronka amahoro. Ngo inzozi mbi nizihe kurota uri kurya inyama? Kurota urara kumva kurota ubona uri kurasambana cyangwa usambanywe igihe cyo n'ibintu n'amashusho kanaka atandukanye urumva kuribwa munsi y'umukondo igihe cyose kutabyara kutaronka akazi kutadandaza wunguka ibintu amafaranga wayaronka kanyika n'uwo miliyoni unyika atacukuyemwo. Ibyo byose ni ibimenyetso by'abadayimoni. Benshi muri abo yomba koze kubona temba bikavuga nabikuramo umuntu agatangura kudandaza kunguka akabyahara atahora byara ibindi ndababwira sa majambo maze kubohora ibihumbi apana majani ibihumbi. Iyo naye intaye zo kuboka kwa abantu everywhere mu gihugu cy'u Burundi. Okay. Rero urashobora guprofita akanya ndi mu Rwanda nk'abasengera akubohoza. Asante sana murakoze cyane kuba arimo kurikirana BigTown TV na kindi narenzaho byose mwabyumvishe. Apotre Emmanuel nawe arakoze cyane kuko kuduheza umwanya nk'ungu kugira ngo tubashe kuganira byinshi nk'ibi ngibi bibarakanya keza cyane. So telefoni zirahari mu gihe gitoya ari mu Rwanda profita vuba nimba urota izo nzozi nimba ufite ibyo bibazo nimba ufite ibiki byose niko kanya keza cyane. Ingi ni BigTown TV reka shimire Pastor Apostle Emmanuel urakoze cyane. Urakoze namwe. Yes, shimire na Nina behind the camera yaduhaye amashusho meza cyane nawe yarakoze cyane. Namwe mwafashe time yanyu yo gukurikirana no kumenya kuko iyo wakurikiranye ikintu cyo cyose ukuramo ubumenyi. Mwakuye ubumenyi bwinshi maze ndakeka ko byagenze neza cyane. So nanje reka mbabwire ngo murakoze cyane. Until next time, ingi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. Ciao, bye bye.